Reka turamutse abantu bo muri International P Network. Hariho abantu by'ukuri batabazi ibyo barimo kandi by'ukuri kubera bamwe ubumenyi buke, abandi amashuri make, abandi gutahura guke, ugasanga ibintu bakora n'ibyo bavuga biranyuranye cyane. Iyo uvuga ngo amafaranga naya gusa, stade ntubuzi hitwa amafaranga icyo ari cyo. Uri kuribaza igihe amafaranga yatangura mu i Burundi no mu Rwanda ko yatanguye gute? Yatanguye agura, batanguye bayaha abantu gusa ku isi yose, kuko amafaranga ntaba amafaranga ataraba mu bantu barenze umwe, babiri, batatu, bane, batanu. Umwe ngo ayatunge, uwundi ngo atunge ibintu, umwe agure, uwundi agurishe. Uyafise wenyene mu mufuko ntacyo yomara. Kugira ngo agire ikimazi rero, utangura gutanga ibintu vya gusa kugira ngo abo bantu bumve ko biryoshe, babone kubigura no kuza kubikugurira. Amafaranga rero niko atangura. Ibintu vyose niko bitangura. Abatanguye inganda za fanta za coca bataye kuzitanga gusa, abantu banywa bakumva biraryoshe, umutaha ugahomba. Abatanguye ibiyeri nuko nyene bataye gutanga ivya gusa kugira ngo abantu banyoye. Yagaruka ati kakayere ngo ya urangurira ati vya gusa vyaraheze, kumbe yaguha kugira ngo agukoke uze. Amafaranga nayabonetse, impapuro zibonetse, kwabaye kuzigabigabira abantu mu gihugu. Abagize imana cyane bwame bakagira menshi, bakagenda bahereza abantu kugeza aho abantu bamenyera ko ayo mahera botanga ibintu vyabo, batanga ivyo kurya. Urumva ubundi ko ari gukaba kugeza aho bayamenyera, bamenye ati ya mahera aragura. Ntabatarabona utarayabaha babona amahera batayazi. Ni ngombwa mu yabagabere gusa mukavuga ati aya mahera rero azugura ibintu. Azugura gute? Guyaharura ntavyazi, ibiharuro ntavyazi. Umva n'abayatanga ubwambe barayatagaguza. Ni nkuko mwe ko matagaguza amapimbe yatanga kuri rumwe babiri, kwera ni musa nabo bantu nyene batari bazi gusoma no kwandika. Noneho bamaze kubona ibintu bigugwa, niho babona niho ubona banje kumenyereza, bagatanga period of P, bakagurisha kuri GCV, bakamenyereza, bagasubira inshuro gira kabiri nigera gatatu. Ijya ihuye n'ico gihe bakiyatanga ubwa gusa kugira ngo wagurishije ibintu amenye ko biri mu mapi. Watanze amapi amenye ko yagurishije ibintu, kubamenyereza. Hanyuma kugira ngo amafaranga amayiningwe, kugira ngo abeho, kugira ngo agire agaciro, nuko agira abantu yaciye bayacukuye. Wagize supply y'imiliyari 100 azigumije muri ordinateur nta kamaro zifise. Zigira akamaro kuko abagize isi bazi kweze, bagatamo umwanya, bagashiramwe ama energy. Iyo energy batakaza n'uwo mwanya barindira bakaruha, niwo tuma wongera agaciro kayo mafaranga kwa amahera. Hatimaze imyaka 5 mining, imyaka 4 uje uwo maze imyaka myinshi akari wacaremesha wa wundi mushasha. Uko babwirwa ngo hazobamwe amahera naya bakatangura kugura no kugurisha, niko gutuma yitwa amafaranga. Handi agumye kwandikora ntaco bamaze. Aji wawe ntagire nikora yakora ntaco yabamaze. Agiza abanyagihugu ntagira amareta n'amashirahamwe ntaco bamaze. Aho rero nk'abashirahamwe bo bayabahereza gusa, bagira amareta, hagira amahera babaha gusa kugira ngo bayakundi nabonye bareke arengane. Abatware bakabibabwira ati miyininga, umutwara akabayininga ati neja ku isoko nzoronka amafaranga.
ico cizere batera mu bantu bagize isi nico gituma ryohera rigira agaciro atabo bantu batabonetse ngo bamayininge bakore umushinga nta gaciro ryogira maga hazogera igihe urihiga utarironka bene iyo bayashikiriye ico gihe rero ntuvuga ngo bayaguhaye gusa oya kugira ngo nabakore bunguke nuko abantu babashikira bakayemera ico gihe ntibazoba bagikeneye kugira ubu none haraho gironka amanoti ya gusa ntibikunda abantu barazi ko bafise akamaro ariko bayahabwa ubwa mbere bayahabwa gusa papuro bamwe bakanabita mbere ntonde yace biba bimaze ni nkuko namwe mwa muraziterera aba inyoni ku bihumbi 2 3 4 5 ni nguterera inyoni ko ntimuza agaciro uko rero ukwega imyaka bikege minsi amareta yinjira abantu bayimenya niko gaciro kayo nkora inavumbutse rigiye ku miliyoni kubera iki abantu bamaze kurya kurimenya rero ntugire ngo ni vyagusa ya nta vyagusa biba muzungu ntaguha ivyagusa atabiguhaye naho yo cabikoze iki byo babishishwa amahera gute ko amahera yitwa amahera yakoresha abantu muri societe yose abantu bagize isi batayabahaye boca bayarunda muri komite bakantaca bakimaze nanye n'umushinga bahomvye ariko kuba abantu bayakira abantu bagakora uwayo masaha 80 uri kurakora niko baguharura nk'umukozi ari karakora agahembwa idaze ni mata wayahembwa mu minota ingahe mbwa wakoze wasizemwe amayinite washizemwe energy n'ubwonko bwawe n'icizere cyose ivyo biharurwa mu mafaranga ageze ku isoko rero akaronshika ico gihe ruzorihigura ibure nkuhiga umuzi wibuye ko abantu bose bazamenya kumere yaryoshe kumere bizi gute nuko amafaranga yose yamatangwa ku isi imana ntavyo mwari munsi ko abantu batavyigishijwe ko bayakire nta namwe byo yogira ikimazi mutekane rero abantu mu migira nk'imbura bwenge nta muzungu yo guhijyaguza n'ibindi ndakuvuga mu mutwe haragwaye gena mwanze muhavuze mubaze ati mega aya mahera dukoresha ya mbere yo twayarose gute abayarose muze mubaze bayaronka gusa yemwe n'ubuharo wo guhamara gusa ntigishoboka niko bizogenda naya amaze kurengana igihe cyayo murakoze